komine Kiremba musitanteri ape ngaho bunyene yibwiye nta komine nimwe reka ahantu harose ingene imeze yose ahantu hose haki komine yose abantu babwira vyose ko iyi minsi 3 nari ndiko ndayaga n'abantu musitanteri irya nzu y'amakoperative nze sanje wayisubiki musitanteri wa Kiremba aravyumvise amakoperative kuyambura irya nzu niwe bayubatse hajya bayigurisha niwe bayubatse uraza cyo kugurisha ikintu miliyoni 3 uwo muntu akigaye muri banki akaronka miliyoni 40 akabarizo bamuha agiye kugwakiriza ibitera soni ibintu biriko bibera muri komine Kiremba nze sage byahetse buramatari ugende ubanze ubwire abene gihugu b'Ikiremba mwicare kuri stade bakubwira ibibazo byose bihari bikenewe ko musitantera hava nagende bikenewe yuko abari mu nama ya komine bavaho nibaveho kuko natwe bazamariye abene gihugu Kiremba niyo komine ya mbere nabo nyine mwibazo byinshi ukayoberwa ko hari abantu bagize inama ya komine ukayoberwa ko hariho abarongozi ukabura na kimwe ingorane ziri muri komine Kiremba nzeze zaheze nimungora nimunduhishe n'ahandi hariho ibibazo mugabo hariho ibibazo biruta ibindi umunsi nzoza ntimuze mukinye kumbwira ikintu cyose bazaba baranyegeje indongozi zayo kuko nta wicira urubanza ubu narabibonye nta wicira urubanza nivyumvikana ingene bimwe mu bidandazo vyankenerwa bibandanya bikena ariko kuri mageni bikaboneka iyo ikaba ari imyidogo y'abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye ubu n'umwe muri bo avuga bimwe muri ivyo bidandazwa bisigaye bigoye kuronka aha mu Burundi harakenye ibintu nka vyose isukari harakenye igitoro harakenye ibinyobwa vya Braludi n'ibindi byinshi umugabo rero igitangaje kandi kitanatahuje ni uko iyo sukari iboneka ahantu henshi ku buryo bwa fraude abo banyagihugu bamenyesha ko aho kuri mageni ivyo bidandazwa biheza bikagurishwa ku giciro c'umurenge kubw'abo banyagihugu n'abatashimye kuvyatira ku mugaragaro urudandazwa rwa mageni ngo ruriko ruratera imbere mu Burundi kubera hanini rukorwa na bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD isukari kilo kigurwa hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8 hanyuma n'ibinyobwa vya Braludi nuko nyene n'ikiyeri ca gutuma 5 usanga kigurwa hagati y'igihumbi 8 n'ibihumbi 2 amusiteri kugurwa ibihumbi 2 basanga iguzwe hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 gutyo rero vya fraude basanga biguma biboneka ariko ahandi ugiye kukigura aho ku giciro gisanzwe ntukironke ni kuvuga rero fraude niteye imbere kurusha ku giciro gisanzwe leta rero nk'uko bibandanye bishikirizwa n'abo banyagihugu ntiyari ikwiye gukingira ikibaba abakorera mu gifuri ariko tera akamo leta yuko yabidufasha ntihige canke ishigikire abagira fraude abaca mu kinyori abidashigikira abakorera mu muci ni ukuvuga nimba isukari ya sosoma yakenye bayikuye hanze boyizana tukayigura ku giciro gisanzwe tukayironka kandi bobishobora mu gihugu bamwe mu banyagihugu bakabona ko hageze ko abarundi bikangura bagashira ingufu hamwe bakikurako iyo ntwari gisubije mu kubabohera amaboko imugongo Mberamigo Jean-Marie nawe ndagushimiye baridoga cyane ku kibazo c'ifumbire y'ihinguriro Fomi abona abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bidoga bavuga ko batigera boroherezwa na gato mu kuronka iyo fumbire aho biriko bayitondeye bakayibura eka ngo nitangwa ryayo rirangwamwo akamwana wa mama nayo abandi babona ko ico kibazo c'ifumbire ya Fomi be n'ibindi bibazo byose bihanze abanyagihugu bituruka ku ntwaro mbi ya CNDD-FDD abo banyagihugu nyene ngo nibo bakwiye kwikura ko iyo ntwaro kugira basezerere iyo myidogo ya buri munsi inkuru dushikirizwa na King Blaze Iranzi Iyo fumbire ngaho muri zone ya Gatumba isanzwe itangirwa ku biro vya posita Gatumba. Abanyagihugu rero bakaba bidogera abatanga iyo fumbire ko batigera babohereza na gato muri iryo tangwa ry'iyo fumbire nkuko babiyagiye radio Haguruka.
bamwe mu banyagihugu twayaze bakagiriza abo batanga iyo fumbire ko bakoresha ka mwana wa mama aho binashika bakakubaza ko uri mu mugambwe wa CNDD-FDD. Muri iyo myidogo yabo abo banyagihugu ntibatahura ukuntu iyo fumbire yobura mu gihe isanzwe ihingurirwa hagati mu gihugu. Tutega amatwi umwe muri abo banyagihugu twashoboye kuyaga atuyagire ibyayo manyanga yose, ariko ijwi ryiwe ryahinduwe kumva z'umutekano wiwe. Ntitwigera tworoherwa na gato ifumbire ngaho mu Gatumba, ariko bamwe bose barangwa n'uburyarya. nawe utazinanye nabo ntacyo hakura kugira ngo nyafumbire bisaba ko muba muzinanye hari n'ababanza kubaza ko mu muganga CNDD-FDD turiba dutonze imirongo ariko tugataha ko twaje ikibazo cyamaze kuturengera n'ukuri kose abategetsi bakwiye gukora ibishoboka byose tukava muri ino miriro kwa twifuza ikintu tukakibura ikibazo nuko nyafumbire tuyibura kandi ikorerwa mu gihugu cyacu. Abandi banyagihugu twashoboye kuyaga nka bose bahuriza ku kintu kimwe ko intwaro mbi ya CNDD-FDD ariyo ntandaro y'ico kibazo c'ifumbire ya fomi, tutibagiye n'ikibazo c'ikena ry'ibindi byose byankenegwa cyama cibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bakabona ko abanyagihugu bakwiye kuvira hasi rimwe bagakuraho iyo ntwaro ya CNDD-FDD kugira babone gusezerera iyo myidogo ya misi yose mu gushiraho intwaro yitaho ineza y'umunyagihugu. Arakoze na King Blaze Iranzi kuri iyo nkuru yaduteguriye. Amakuru kuri uwa 10 Mukakaro umwaka wa 2022 mwari mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka ni hano duciye tuyasozerera. Nkengurukiye mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kuyatega yompi bagenzanje baratorokanije bakenuye ntibagiye kandi gushimira na Ober Felix Rankunda yari mu buhinga bw'ivyuma. Ari Munezero nari kuri micro ndabaseze ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha. Banywanyi Nivyo zero twapfunditse muvyizere murabihawe vuba cyane.